gira iteka, gira imana, gira hoba wubahwe. Kaze banywanyi ba Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Vibes TV, ukwemera kubyara ubuzima. Nk'uko mwabibonye kuri muri ino ndwi, ntitwashoboye kubaha ikiganiro Pati ndakwibarize. Ntimusimbwe n'umutima, kizogaruka ku munsi wa mbere inyuma ya Pentecote. Ubu rero tubandanye twitegurira umuzo wa mutima mweranda. Tubibutse ko tugeze ku munsi wa gatanu muri nevene yo kwitegurira Pentecote, kugira turonke umuco kuri iyo nevene, igisabisho cy'iminsi 9. Turahaye ikaze umusaserdoti w'umukama kuri Action Vibes TV, Patiri Inyasi Nkurunziza. Amahoro Pati, sangwa ingabirano za mutima mweranda. Amahoro cyane, ndazakiriye kandi izo ngabirano za mutima tuzisangire nawe, tuzisangire nabo bose bariko baradukurikirana kuri Action Vibes TV. Murakoze cyane Pati. Mbega Pati, iki gisabisho kiriko kiba ku isi yose? Ego cyane, iki gisabisho c'imisi 9 yo kwitegurira umunsi mukuru wa Pentecote ni gisabisho c'Eklezia yose. Eklezia iri muri ico kiringo cyo kwakira mutima mweranda. Yaraje kandi tuguma tumwakira. Ni misi isozera igihe ca Pasika. Imisi isozera igihe ca Pasika, novuga ni aho Pasika itamanzura, aho igitangaza cabaye muri Pasika kimenyekana gushika no ku mpera z'isi. Ahandi ho Yezu yari kuzuka bigaheza bikaguma hariya vyabereye gusa, ariko kubw'ububasha bwa mutima mweranda na twebwe twarashikiriwe. Rero naho mvuze ko ari gisabisho c'Eklezia yose, ingene ama Eklezia ni imwe, ariko ikaba iri mu bihugu bitandukanye, iri mu maparuwasi atandukanye, mu madiyoseze atandukanye. Ego bagenda barakira ibyiza vya mutima mweranda gahoro gahoro, harimo n'ibijanye n'amasabamana. Kuko tufate nk'i Burundi, si kera cane ino nevene itanguye kugirwa ku rwego rw'amadiyoseze, ariko iyi nevene urasanga yaratanguye kugirwa ku rwego rw'imigwi imwe, cane cane imigwi yisunga mutima mweranda, yambaza cane mana mutima mweranda kugira ngo ishike ku mana y'ukuri, Imana Data, Mwana na Mutima. Rero nk'ubu muri diyoseze ya Bujumbura niho novuga nti hasa n'ahahereye iki gisabisho. Siyo yagitangwe kw'igisabisho twagihawe n'umukama. Ni igisabisho kiri mu vyanditswe vyeranda, mu bikorwa by'abatumwa. Abatumwa baragenda hiherereye bari kumwe na Bikira Mariya bakarindira mutima mweranda. Ariko Eklezia kwa kundi Yezu yavuga ati mutima mweranda azobahishurira ukuri kose, igenda irakira ivyo vyiza gahoro 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 gahoro. Fatiye rero nk'aho nzi Bujumbura, ni imbere gato y'imyaka 2000 aho iyi nevene yatanguye kugirwa buhoro buhoro. Itangurwa n'abisunga mutima mweranda bari mu muhari wa mutima mweranda Renouveau Charismatique, ariko ibyiza vya mutima ni vy'Eklezia yose buhoro 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 buhoro. Uyu munsi rero ihimbazwa muri diyoseze yose, ndetse n'andi madiyoseze yarahavuye arakira uyo mucanwa wa mutima mweranda. Nk'ubu muri diyoseze ya Bujumbura aho ndi, aho jewe mvuka, bariko bisunga iri jambo ngo mutima w'ukuri azoshingira intahe, na mwebwe nyene muzoyinshingira kuko twamanye kuva ngitangura. Urumva kwa gushinga intahe ku gitangaza cizuka ryabaye ni mu njiri yanditswe na Yohani igabane c'15 kuva ku karongo ka 25 gushika ku ka 27.
ivyo rero bakabigira bisunze ijambo umwungere yatanze ry'intumbero y'ukubaka umuryango, ati dukomeze Eklezia muryango mu guhozako, mu gusenga duhereye mu ngo no mu mibano yacu, mu guhimbaza amasakramentu. Mbaho ni muri diyoseze ya Bujumbura. Ego cane ndavyumva. N'ayandi madiyoseze rero gutyo nyene narabonye yuko ni Lourdes bariko baragira ino neuvaine, no hano rero mu muryango wacu w'abasenga mu Kirundi n'ikinyarwanda dusanzwe turi muri diyoseze ya Stockholm, natwe turiko turagira ico gisabisho c'iminsi 9 twisunga iri jambo ati ntimutangazwe nuko nababwiye ko mutegerezwa kuvuka ubwa kabiri. Ni ukuvuga mutegerezwa kuvuka muri mutima, mukaba ivyabona vyo gupfa no kuzuka kwa Yezu Kristo. Urumva ijambo ryose tuca tugenda turafata rigaruka hahandi natwe nyene dusanzwe turi mu mwaka twisunga ijambo dusanga mu nkuru nziza ya Yohani ikigabane 8 akarongo ka 31, mugumije ijambo ryanje muba vy'ukuri abigishwa banje. Abigishwa banje uvuga abemera kuvuka muri mutima, muzomenya ukuri ni mutima w'ukuri, maze uko kuri kubagire abidegembya. Iryo niryo jambo riduherekeza muri uyu mwaka, muri uyu muryango wacu mutoyi uri muri diyoseze katolika Stockholm. Muri iyo neuvaine rero turi kumwe n'abavukanyi bo mu Bubirigi bumva Ikirundi n'ikinyarwanda, bo muri Canada, mu Bufaransa, mu bihugu vya Afrika, mu Rwanda, ndetse ntiyabuze n'umwe mu Burundi aba yaronse akanya ku mugoroba mu maparuwase bahejeje, yaronse n'utumega agaheza akifatanya natwe tugasangira kino gisabisho. Rero ndagitevye ko kugira ngo umukristu wese wo muri Eklezia Katolika yumve ko uyu mwanya atumiriwe ico gisabisho ahari hose. Ego murakoze cyane ku muco uduhaye Pati. Ego ndumva umengo mutima mweranda arakenewe mu buzima bw'umuntu, mu buzima bw'uwa Kristo. Ego cyane, mutima mweranda arakenewe cyane. Hari agatabo namye nsoma kariko karamfasha muri iyi minsi 9 ntumirira, ndetse abakristu bashoboye kuza barasoma udutabo. Burya gusoma biravomera cyane ukwemera kwacu. Hari abantu usanga bagiye bararonka mutima mweranda abaha n'ingabirano y'ukwandika ivyo Imana ibahishurira. Rero nagatabo kitwa igisabisho c'iminsi 9 n'udusabisho turi kumwe na mutima mweranda. Katwereka ingene gasa inyuma gapati. Neuvaine et prière avec, ntitukabona neza. Neuvaine et prière avec l'Esprit Saint. Murakoze cyane. Ego nagatabo natijijwe n'umuvyeyi yari yagiye muri foyer de charité mu Bufaransa, arakabona rero araheza karamushika, sindakamusubiza none abatoye ibitabo by'abandi ntibabisubize. Burya rero igitabo ni ikintu coroshe cyane gutora ugatwara, ntiwibuke gusubiza. Ego mugabo ni ikintu dushobora kuza turanatizanya tukungurana ubwenge. Ego cyane. Ego rero uwacanitse yitwa Jean-Luc, irindi zina mbona rigoye gusoma ni Moens, sinzi ko ariko bagisoma Moens. Rero ni wavuga ati mutima mweranda ni wa mushitsi arahiherereye muri twebwe. Murazi ko ababatijwe turi ingoro za mutima mweranda. Nyene ingoro rero usanga afise ikibanza c'iteka. Urumva ko kenshi twibaza ko mutima mweranda aza avuye hanze inyuma yacu, ariko mutima mweranda
turamutwaye, turi ingoro za mutima mwibatisimu muri Yezu Kristo. Rero aca avuga ati nevene canke ko nevene ni ikimenyetso c'urugendo rwo guhinduka. Iyo abantu bavuze igisasho c'iminsi 9, igisasho c'iminsi 9 ico ari cyo cose nakaryo umuntu avuga ati ngira saba umukama afashe guhinduka, mpindukirira Yezu Kristo. Biva rero iyo nevene uwayituisha kuba ari ya Bikira Mariya, y'umushaha n'ibindi. Rero kuri nevene ya mutima mweranda uba uri kugira ubwo rugendo ugenda ugana uyo mushitsi asanzwe ari muri wewe, ariko wowe utabica n'ikanda. Ugasanga umuntu yibera inyuma gusa, mu vy'inyuma gusa, agatwenga ari ibintu vyo kumunwa gusa, akavuga ari ibintu vyo kuvuga gusa. Urazi ko n'umuntu ashobora kurira ari ibintu turi Bujumbura niho bavuga ati hariho umuryango tribu y'abantu barira, ushobora gutumako nko kubanza ugandaye, bobo bakaba bafise igikorwa c'ukurira. Urumva ivyo vyose turashobora kubigira ari ibintu biri inyuma bitavuye muri ya ngoro y'indani. Rero kuri ico kibazo ati mutima mweranda arakenewe rwose ku muntu ko ategera ko hariho umushitsi w'iteka afise muri we. Birababaje rero ko dushaka kumara imyaka n'iyindi tutazi ko dufise umushitsi w'iteka w'ubuzima, ko ni mutima w'ubuzima, ni mutima w'urukundo umutwaye muri wewe, ariko waramubitsa ahantu ukaguma wibera mu bisebuzi vy'iyi si, hashusha ugashuha, hakanya ugakanya, hatimvye ugatimba, ariko utagira agashofage intérieur. Rero ego nimba ntegereye ndumva ko umutima mweranda tumufise, ariko tumuryamika mu buzima bwacu. Ego cane. Ariko iki gihe umukama duhaye ari ico kumukabura, kumuvyura, ngo izo ngabirano dufise muri twebwe zishobore kuboneka. Ubivuze neza cane. Reka aho niho hari na ya siguro y'ukunagurwa muri mutima mweranda. Umuntu aba yararonse confirmation batisimu, akaronka urusangi rwa mbere, akaronka ikonfirmation. Nk'ubu ntushobora kwibaza, nararavye nko muri diocese yacu ya Bujumbura, hari ahantu usanga hari abana 900 bazoronka ikonfirmation. Kuri katedrale y'i Bujumbura bari 400, ahandi ugasanga na 800. Urumva nk'abo bose iyo baronse confirmation baca bareka ubwo gisharara ca mutima gigakora muri bo. Ni wibaze ibintu vyokoreka muri eklezia. Rero urabivuze neza, izo ngabirano ziraheza zikiryamira ahantu natwe tukaba abakristu basinziriye, batabona igikenewe muri eklezia, batabona igikenewe mu buzima bwabo, kuko n'abakirisu benshi bavuga ati jewe ndi umukirisu n'ukuri, ntaco nkeneye, nta bintu vyinshi nkeneye, jewe vraiment ndi umukirisu. Donc bakisinzirira muri ubwo bukristu butekanye, atawe bugora, kandi nawe ntihagire ico ubagoramwo, nyene ubukirisu butarimo mu musaraba buri ngaho. Nukuri ukivuze neza rwose, kuryamika ingabirano. Iyo rero ushatse kuzinagura nko muri ino nevene, ni igihe cyo kunagura, ukumva igisharara umukama yadometse muri wewe, ugasubira ugahaguruka ukamenyesha abantu inkuru nziza. Nibaza ko uyu munsi twoba turagejeje kumbure ngaho, kuko turacafise iminsi 4 isigaye, ariko abavukanyi badukurikirana kuri Axia Vibes TV ntihagire uhava avuga ati izi nevene nazo nyene
zabaye nyinshi cane, ataco umengo zirahindura. Oya, umuntu wese niwe yigira inama, ko urashobora kugira amanevene igihumbi, ibihumbi 10, ariko ntiwigere ushaka kugira urwo rugendo. Uyu mwanditsi avuga ati urugendo rwo kuva kuri balcon ni ibi, umuntu abona inyuma, urabona ko nambaye umusaraba, ko nambaye agashati, abamperuka nari mfise umushatsi, urabona ko murabona uku nyene meze inyuma ni balcon. Mutima mweranda rero agufasha kuva kuri iyi balcon iboneka, ukagenda ngo ushikire wa mushitsi ari indani, Uwiteka ari muri twebwe. Uwiteka ari muri twebwe. Rero woba ubwo nawe ntubikene, ubwo imyaka yose woba ugezemo, uwugiriwe ubuntu n'uwubitegereye akiri muto. Nuko kenshi iyo tukiri bato tutabitegera, naje ntanguye kubigwigwisha ubu, ntanguye kwegereza imyaka 50, ariko umwe wese arafise isaha yiwe. Se muri ino nevene wotangura urwo rugendo rwo kuva inyuma ugenda ugana agasengero k'ubuzima, k'urukundo, aheranda haheranda Imana yanyegeje muri wewe. Amen. Ego twizere ko abanywanyi ba Axia Vibes TV bariko baradukurikira. Ego iki kiganiro ntikibacike, ni ikiganiro nkoramutima, naho butaha.